kwari kugira ngo bishe umuntu canke bagira umuntu nabi bace berekane yuko ari igihugu cabikoze barafise umugambi wo gucafuza Uburundi imbere y'abazungu kugira ngo udasubira kuronka imfashanyo hama ubuzima buhagarare ngo nkuru nziza inzara imwomore. Reka rero ndababwire ukuntu bimeze. Human Rights Watch murazi ibintu yanditse, jewe namaze kugenda mu biraka bishika 4, aho naronka 500, aho naronka 300, aho naronka 200, mugabo mumenye yuko ibyo byose yanditse ni montage zose. Rero paragiye umunsi umwe hari umuzungu hajya muri Human Rights Watch aba hajya kuri Ndondora Hotel impande ya Benib aho kwitanganyika hajya mu Kajaga, niho twajyana n'umunyeshamakuru yitwa terroriste Ndolimana. Sawa turagenda turabipanga, baravugana n'umuzungu turakata turasura mu ngagara tubwira ko tuja kubonana mu yandi masaha. Aje yazanye abakobwa babiri muri taxi, twese twaguze impuzu z'igipolisi. Umuhungu umwe yitwa Disimasi yambaye izapi nayo nambaye z'igipolisi gisanzwe, hama baramontage ibintu vyiwe. Montage ko bayikora kwari kuvuga ko umukobwa yarambara impuzu ntapfunge, hama we mukanigana kwita nk'uwa yimwambuye, mukanigana gakoma induru nawe ari kuri kamera. Ako niko kazi yakora. Hariho n'ibindi birengako kuko hari nk'abamenyesha makuru 3 b'abazungu, harimo Sonia Rore n'abarampamagaye duhurira aho hirya kuri Pachipachi, kabari kitwa Pachipachi nyuma ya Major. Naho nyene turabivugana ibintu nk'ivyo nyene, je byose nabikora nk'umugwanyi karaka niriro ko nyene. Aho karaka yari nka seminari yiwanje, regisi ndakubwiye regisi Ndolimana aba hajya muri 4 mu ngagara, kuvuga ko afise inzu yiwe hajya mu rupangu kwasi, byari byoroshe kubikora canke kabikorera n'ahandi. Hanyuma iryo shira hamwe ko mu bisanzwe n'ishira mu mpuzamakungu rizwi, bo barababwiye intumbero ariko bagira ivyo bari inyuma ibi bintu turimo, kuko baranafasha bagaterera umuceri tukajya bagaterera amafaranga.